ndashaka gusorora kandi nirekuye ndi kumwe n'amafani kandi twiteguye muri iyi pari aba ari twe tuyoboye zana zana ibiyeri twebwe kabaye badada mu gutamba kabaye gire vuzi zikwiriye kukina musika twawi hariyo BJ modu yacu ni fresh badada bahi wacu ni fresh BJ sofa muri club biyana mu gutamba so fine fresh uyu mwanya byadukomeranye kunywa tudaharura katubanye dukoroyo tura ntiduharura spending money birakomera kuno fresh mutsi kumabia abakunzi ba Mayaga TV meze gute meze fresh meze bien abakunzi ibiganiro bica muri industry ya Burundi bakunzi ba showbiz bakunzi ba entertainment mura meze fresh today rero nkuko bisanzwe murabizi kandi muranabimenyereye kuri mic muri kumona MC Gire amakoti ya kamera naho muri kumona na Justin today rero ndabazana ikiganiro novuga yuko ikiganiro giteza sana guys nimba wumva abana muri minsi batovye abana barenze abana bafise impano itandukanye impano novuga yuko ari impano nini cyane nibo turi kumwe no munsi nabo sabandi ni like music abanditsi b'indirimbo fresh ayo 6 twagiye kwanzana kapere yanuzenye ya fresh BJ modu yacu ni fresh badada bahi wacu ni fresh BJ sofa muri club biyana mu gutamba so fine fresh mood fresh abakunzi ba Mayaga TV bamaze kumumva yo ni 6 like 6 like 6 bro meze good fresh umeze fresh mera nk'uwigeri no corona yaraheze umeze fresh ariko fresh hamawe akazina ni Blackberry Blackberry nawe ndashaka yuko tugera muri mood nko kwavuze yuko ari fresh ibiri byose bujani fresh okay nawe tujane rero bro ndashaka gusorora kandi nirekuye ndikumwe n'amafani kandi twiteguye muri iyi pari aba ari twe tuyoboye zana Mayaga TV movie zana ibiyeri tunywe kabaye abakunzi ba Mayaga TV bamaze kubabwira yuko nabana ku mubiri n'abana ariko vraiment ndakubwije ukuri abafise imana ikomeye cyane 6 meze fresh ariko ndashima imana namwe mumeze fresh natwe turashima imana aho ni fresh kabisa inyuma y'iminsi myinshi cyane twahuriye ku Gatumba bar ndavyibuka nabaye umuMC ziriya days ari so mweje kwemeza abanyagihugu twadeje gufuta kwete ariko inyuma yo ngaho na ibintu meze fresh ibintu byari panze kandi rero kuduka nyene byararushirijeho gutera imbere hama Blackberry now meze fresh agenda shima burya day now no wari uri ku Gatumba bar of course no nari ajya day twari bwamenya no fresh ariko ibindi apare yivye ibindi byose ni fresh turashima imana kubera iki like music like music ni team y'abantu babiri bavuze ati tugira akantu dushinga akantu natwe ko tuma abantu bamenye amazina yacu bamenya ati like music ni iki twe like music kugira tuvuga ati twahise like music no kuvuga nk'ubu tukiri bato twarakuza tukumva ati ba Fizo ba Diamond umuntu agaca yivuga ati je kweri ndashaka kumera nka Fizo natwe tuba dushaka abantu bifuze kumera nkatwe ati je ndashaka kumera nka bajya ba like music nuko boss murashaka kumenya nka bajya ba like music hari indirimbo mufise yitwa fresh indirimbo fresh irahari indirimbo fresh irahari narayo kuri YouTube irahari nashaka kumenya kubera iki mwumvira ya title fresh kwanza ijya fresh yaje mu gihe ca summer turazi yuko igihe ca summer ari abana movement y'abanyeshuri bose tuba turi mu kiruhuko dutegereza gukora ibintu byiza ku buryo n'umuntu wese abivuze azobira akavuga ati bano bantu bakoze ibintu bijanye n'umwanya impamvu twazanye fresh mode twarabiye ensemble y'abantu bose tuvuga ati ro tuzanye kino kintu ndazicokora kuri burungu murazana kino kintu hama kirakora kuri umuntu wese cyane kandi ya ndirimbo ni nziza cyane nashaka rero kumenya ijya ndirimbo ni mwayandikiye cyane twe twiyandikira man twe twiyandikira kweri
cangiye hari imitwe imwe umuntu yagira baterera bakababwira ati yagira uko oya abaduterera imitwe ni abantu tuba dukuye muri studio tukavuga ati man boro wumva gute akatubwira ati ahantu ntago hagenze fresh ariko amajambo nayo wacu ngaha muri tete amajambo nayo wanyu muri tete abakozi ba Mayaga TV abo twe turavuga amaze kubumva yuko ni Like Music bafite indirimbo nshasha agenda kuri YouTube uraza kuyibona yitwa Fresh Mood. Okay, ndashaka kumenya Shalom amazina yawe kuri Shalom 6. Okay, ndashaka rero kumenya hariyo ikintu nigeze kumva amatati ya wewe na Wizzy Design vyareye bijya bintu bijya bintu ndakwibukije kure bijya bintu byari birefu sana ujya mu jama man twe musanzu ujya mu jama twari dufite indirimbo yitwa Fine Girl ya ico gihe ndirimbo yari yitwa Fine Girl rero ujya mu jama kiri yagiye acarajya hit amaze kujya hit imistari yari iriyo nyene amutipa arajya hit acavuga ati tuca turamamagara muri video mu jama aravyanga ngo namaze kujya hit ngo ndi umuntu wahatari gusa indirimbo yari imaze gusohoka ya indirimbo ntago yari bwasohoke n'ubu gushikibwo ico gihe ujya mu jama yaciye asohora indirimbo yasoranye n'abandi bajama baraho featuring iyo Mr acarayiririmba yafashe imistari yanyu mwe mwateguye acarayiririmba muri ndirimbo yarayiririmba urashaka kuririmba iyo mistari inijya take it time come know me design and I know you designing rero abantu benshi nko kubivuza ati come know me design and I know you design bacha bumva umenga rijya nemigiwe oruke twebwe twashaka kuvuga design nk'igicapo uri kuririmbira umudemo n'ivyo nyene. Okay, arabajya indirimbo ariko nizere yuko inyuma yo ngaho naco bitwaye umeze fresh. Yo twe tumeze fresh n'ubu dufise n'ibindi bisasu tugira tubahe mu kwezi nyene. Mufise ibindi bisasu bakoze Mayaga TV murumva yuko ibintu bigiye kuroha murumva yuko Like Music abafise vyinshi Justin kumengo kamera by'ukuntu namahoro kwe bimeze bien okay naco bitwaye okay Blackberry nagomba kumenya rero nawe muriko mutegurira iki mu mezi abiri mu mezi abiri okay kwanza ubu turi mu kwico yego muri December weekend kuvuga muri December vraiment sinzi ngene navuga abantu batitegeye ko ibintu byinshi tuzobaryohereza baduha kanya natwe tubaho uburyohe niko tukinze kubivuga. Okay, Fresh ndiko ndaraba umengo imaze amezi abiri isohoze imaze amezi abiri kwete. Okay, nagomba kumenya muravye inuzenya kuva musoreye Fresh babakira gute feedback vyifashe gute kuva dusoreye Fresh man ibintu byifashe fresh yani ubu twaravuze ati mu bisanzwe hariya ku Gatumba bare tugikora kiriya gihe twari muri entraînement ariko ubu turi muri game tumaze kuba turabapeti nyene bariko barakora tugasora indirimbo audio ikabiri kwiraba ama views 1000 kuri YouTube iri mu ma wisa kompi vuba uzozamva yashikanye yenka kandi uraze hariho n'abastare usanga bakwiza audio truwaka urumva yuko ingoma yacu yakiriwe fresh borere fe uko tubaho umuzigo ku buryo ewana. Okay, yakiriwe fresh kandi kaba yitwa na fresh sivyo. Okay, ndashaka kumenya rero ijya ndirimbo izogo imeze kujya nyene cyane twitege amasanamu no ijya ndirimbo sino bizeza amasanamu vraiment. Okay, kubera igikubera ese ndi muri babandi biyemeza ico batari buzokore no ariko ndabizije uko izizokurikira ijya zose nta izoja kuri channel yacu itagira amasanamu nta ndirimbo izoba itagira amasanamu izoja kuri channel yacu. Okay, inyuma yijya mujye gusora izindi nyinshi kandi ziba zifite amasanamu sivyo none okay like 6 okay naco bitwaye Wizzy Design igihusi caraje kirasubira ama exoti we hari indi nkuru nanda bafitiye bakoze Mayaga TV nge tumvirize yabatubwira batubwira biranugwa yuko hari umukobwa yitwa Angelique ngo yoba abafitiye ikibondo imbere yuko mumbwira kwanza kuri ico kintu ikibondo ni cande hante abage babiri kuko uko bimeze kose ngira ni mushaka gutera inda muri abantu babiri carimwe umwana afise nyene n'umwana wandi iyo nkuru imaze miss trending cyane man ngo twe ngo twatende umudemo man twe kweri je bahabwo bazuriya mujama nkeka ari we yayi musatu ubona urimo Jason Herinda man bakoze Mayaga TV reka tubazuna like Berry we good ndakubazi uri umu journalist wa Mayaga TV none iyo nkuru wayikuye he okay jewe ndiko ndagira inuzenya
ndiko ndapanga gahunda yanje yo munsi ngenda ndaba numviriza hirya nino kandi urazi yuko abajournaliste ari abanyarusaku sivyo je narabimenyereye kandi ndashaka yuko mu umuco utangura kubona ikiranga nyine kuri chaîne yacu ya Mayaga TV. Okay, tuvuge Angelique. Tuvuge Angelique kuri Lac 6 apana Angelique kuri Lac Berry. Niko twobivuga. Abakozi ba Mayaga TV murumva yuko Lac 6 we yavyakanye ariko Lac Berry wavuze ati Barizi kwa Lac 6 nivyo tuvyemeranye kuko Lac Berry nashaka kubeshira. Man urazi ndakubwira ivyo bintu nimwagumamo bitutse birashobora no kudufungisha. Ya deja nk'ubu se w'umukobwa mani ntakubeshe. Ejo yari yanyinga. Ariko nivyo none. Oya mani ivyo bintu bariko barabiduza cyane. Buri muntu wese aje kuturondera niyo nkuru azavuga. Buri muntu wese niyo nkuru azavuga. Nivyo canke sivyo? Sivyo. Abakozi ba Mayaga TV murumva yuko avyihakanye, aravyihakanye. Naho gusa byo bari ivyo. Umudemu yagendanye no mujama. Je mu bisanzwe naje gutora ivyo barashe mu nyuma. Abakozi ba Mayaga TV murumva yuko abatipe ni boroje kuko umwe avuga ngo ni hariya undi avuga ngo ni hariya. Okay, bisigura yuko rero uyu mwana azoza afise umutwe wa Lac 6 hama maguru naye yanuze ya Lac Berry. Oya ico kintu kigera kiba. N'umuzungu yakoze indege ico kintu yogikora mu gikombe. None gaza tubigenze gute tubivuge gute none gashaka kuguma wiruka umwe ambwira ino undi akambwira tubifate gute man ivyo bintu man tuzobitora basi umuti tubonye umwana avutse kandi sinibaze yuko muri twebwe kubera no mudemo man ntiyoroshe we mudemo ni gisasi je narakuye kibiyiko byiwanje haheze imbizi 3 ngafisinda uriya mutipe bari bamaranye nka demo amani none wocuza gute je ukanyagiriza ibintu niyo mpamvu nababwiye yuko uyu mwana azoza afise amaparti agiye atandukanye kandi nimuhariye ivyo ntibishobora gukunda nyene urubuto oje nato bitwaye Lac 6 nagomba ro kumenya sivyo mwebwe muriko muraza sivyo novuga yuko muri generation nshasha muriko mugerageza gukora ibintu kugira ngo mwitegurire inzira sivyo nagomba kumenya muri studio mufise imiziki ngaha muri studio turafise indirimbo nyinshi sana izagira igitigiri je no kugera ni nyinshi kuko ndazidonze nabangiye mu rusaku moca mutangura kumbaza ati ngo uzore kuri yihe gusa ndababwira mfise nyinshi nitwarekura mumenyene muzoge mu buryohe muzoburonka vraiment turabizi. Okay, nibarekura uburyohe tuzoburonka ariko ndashaka kumenya nizoza ivuye muri One Record. Ijya iherutse yari muri Waka Record. Waka kwanuze kwa Kesi. Ya gusa ikintu kimwe no bizeza coco nta mwizo audio zose zihari zizokorwa video nta ndirimbo iri munsi ya 150 iri. Vyakweli ya deja Miteka Record audio ni 150 muri New Era na audio nahone ni 30 kwa One Way anamaze kuno kubavuga pre abakozi b'Amayaga TV ndashaka kumenya rero indirimbo igiye gusohoka kuko je ndi umunyarusaho kandi je mwashaka yuko kuri channel yacu ya YouTube hagumye haza bishasha ibindi bandi batararonka ndashaka kumenya rero Muneri Teka mbe umumenyesha amakuru wa mbere amenye indirimbo igiye gusohoka muri Like Music yitwa gute izina gusa nivyo byari navuze ati hamwe no uzivuga uko zipanze woje utangura kumbaza ati ngo indirimbo imwe indirimbo okay twebwe ntago twigumiza ko ibintu kandi ni byiza uko abantu bose bamenya ibikorwa byacu rero uko biri indirimbo tubuca turekuru ubu yitwa Hashura ndibaza umaze ubu maze kumva gaci sawa yitwa Hashura akapera kuri Hashura numurabe Amayaga TV Hashura arimo Amayaga TV Amayaga TV ni TV man mviriza ndakwereka iby'indirimbo bishasha nibirefu man iby'indirimbo bishasha nibirefu ndakwereke honyene 6 amurambani abani tugubane gusa ikintu cyo ndakwemereye indirimbo yasohotse ndabizi nka mu matrezeri izosoka kuko izosoka tuze trezeri umuvyeyi wacu azobari karavuga ijambo ku radio afelicita ata petini so babahe ewana babaho gikamba y'ubwami mugoma mu bene uzenya Ben Kiki urazi ageze mu mpimbara oya twese byo mu mpimba man mwe n'amateka gusa twe n'amateka man
Okay, like 6 nagomba rero kumenya mwibona hehe mu myaka ibiri iri imbere. Okay, mu myaka 2 iri imbere twebwe twibona tuzoba turi abandi bantu deje. Muzoba muri abandi bantu. Okay, nuzenye featuring yanyu yinuzenye yibisazi. Apana y'indoto yibisazi. Ku byo muvuga ati iyi featuring twironse ibintu bigenda neza. Ya je featuring namye ndota nari nshaka gukorana na Lucky B yariyo featuring y'indoto nari mfise ubu twarakoranye ubu ni fresh. Ubu nayindi featuring y'indoto mufise. Yindi featuring y'indoto oya tuzobimenya hageze. Okay, tatanye twagiro nanuze na kapera duhere kwanda. Ni sawa reka duhere kwa like 6. Yeah. Ndashaka gusorora kandi nirekuye ndi kumwe n'amafani kandi titeguye muri iyi pari abari twe tuyoboye zana zana ibiyeri twebwe kabaye badada mu gutamba kabaye gire vuzi zikwiriye kukino mwistka twawe hariyo BJ modu yacu ni fresh badada bahi wacu ni fresh BJ sofa muri club biyana mu gutamba so fine fresh Jesse nzi gutamba man. Murgo murana kaza man. Jesse nzi gutamba bro. Okay, tamba rero turabe. Tamba okay muri imbere yatambe. Yeah. Uyu mwanya byadukomeranye kunywa tudaharura katubanye. Dukoroyo tura ntiduharura. Spending money birakomera. Kuno fresh mutsi kumabia. Bakuze amagati umuntu bayiko bikaze cyane. Like music wavagiruze wavansaza kabisa. Wavansaza reka twicarire gatwicarire. Abazo bimenyageze. Okay, like music byari byinshi munangire gukorana namwe ndabashimiye cyane. Yeah, thanks son. Kandi twakoranye neza. Yeah, turashima vraiment ndibaza byagenze fresh. Ahubwo amahanga TV ngo bwa mbere. Nubwo bwa mbere. Bavuga ati Amayagwa TV hashura. Hashura. Host ni kwagire hashura. Yes. Hashura. Muze benuzenya. Remix yo ndirimo ndayikeneye. Ko naje nshaka kuririmba deja. Okay, 6. Ndagushimiye cyane nawe. Ya nanje ndabashimiye ntumira n'abakunzi b'Amayagwa TV mugume mugira subscribe ku TV mugiherwa n'ibiganiro byayo kuko biri top. Hama muce muje no kuri channel ya Like Music wandike Fresh Mood ucubona ibisasu. Okay, ukibona ibisasu andamenyesha yuko mwari kumona MC Gile kuri micro kote ya kamera mukomona Justin. Guys, nuko rero tugarukije nga ikiganiro cyacu kandi byari biryoshye cyane murabona yuko nabana bakiri bato ariko apana mu mutwe n'abantu bakomeye cyane agerageza rero mu bashigikire natwe dushigikire mu kugira subscribe bivana uri mutahura ugira na like na share nyinshi cyane kugira ngo ibintu bifate intumbero. Eyo Justin twarangije.